We love music. Yeah. Warabonye neza yuko bari bahujwe na Yangabire. Siko Muri yaga. Ariko ngira nivugire kino kintu easy. Bano bantu bambabarire cyane. Fernando na Melanin boy. Ubu Kirikou akira kaja mu makorabo menshi paraporo yuko yosora indirimbo yiwe. Buba ari ubwoba bwo kuvuga ngo ijya yindi nasohoye mbega n'indizo zirengana arakwiye kuja muri studio kugira duhe indirimbo kandi ariko arakora ikosa rikomeye cyane kuko ugiye kuraba bro utazi live music kuko umuziki bro biranagora cyane kuko na repetition ubufise mu Big Fizzo yarashatse gukorana indirimbo na Satbi aramurungikira na beat ama beat Satbi ntiyayishima yabonye yo ikinirako iyo collab carayiheba uraza kubona neze yuko naho basohora indirimbo yabiza kuguma muri babafana babo tu canke babihebe rero bamaze kumutumira nk'abantu barondera twese twagomba guca tuja kuraba umuntu batumiye ninde naragiye rero ndagenda muri YouTube nk'abandi bose ndarondera imo man nasanze numujama ashoboye kuvuga ati jewe nta muririmbyi numwe nze mu gice cyacu Burundi hagarara ati uwabivuze ninde yakoze iki siko kwero ujya mwana bro sinemeze neza yuko aruta fan base bano bana bigice cyacu Burundi bro arayibaruta Yeah, what's up? Ladies and gentlemen, welcome to Anashare 257. Umwaka mwiza abariko baradukurikirana. Iki ni kiganiro ca mbere cy'umwaka. Twari tumaze nk'indwi tudakora. Ego. Twari mu karuhuko turiko turiga ibintu bishasha mwarabonye twarabahinduriye logo, turahindura n'ibintu bitandukanye, amakava n'ibindi. Ivyo nivyo twarimwo sasa cyane no musi turagarutse imbere yanyu gose hari haize igihe kinini y'amajwi yacu yasubiye mu kazi hari haize igihe kinini no kumatubarira ati ko tutaronka makuru mashasha muri bino bintu ko tutaronka makuru mashasha mu gisata c'imyidagaduro ariko turavuga ati ariko batwitege nyene tugiye kugaruka kuko twako turiga ibigiye bitandukanye tubahindurira tubazanira n'izindi strategies zigiye zitandukanye ariko urabona everything bless turi muri 2026 ego biri gute musaza ebana muzenda ndashima Imana wallahi ndashima Imana cyane ariko bushe sana man wapi mu ndwi imwe ntari maze ntakubona turi mu karo ni ariko ndi gushima Imana gushima Imana kandi byumve neza yuko tunashimira n'Imana kubera tuzigamye 2025 ariko mve neza yuko wari umwaka wa success wari umwaka bro wari umwaka twaronsemwe bigiye bitandukanye kuko twagiye tubona mu mezi angahe twuguruye Anashare tugena kubona abafana benshi bro badu supporting batwereka ama comments menshi reactions zigiye zitandukanye mumve neza yuko tunabishimira ariko ico nabasaba kino kiganiro bano b'Imana ndakeneza yuko uraniko dufise big energy 2026 wakubara ati rero tuje dutandukanye na ya 2025 bro yego safi sana niki wishimira cyane muri 2025 wavuga ati iki kintu kweri ibi byabaye ni byinshi kabisa ushima mugariho kimwe ushira imbere y'ibindi niki nishimira kuba nararonse umuryango utandukanye wa Anashare nararonse family yagutse nini ya cyane ko ndizera neza yuko kuva twuguruye Anashare twararonse inyungu feedback nziza twarungutse twarungutse cyane hagera rero yuronse umuntu wungutse umuntu bro yungutse umuntu n'ikindi kintu mu buzima yego ariko ico nishimira ni kuba mpe mu muka w'abazima wabonye kare na postinze kuri stati ati we coming back hariho amakomantere menshi naronse bavuga welcome abandi nabo ngo muratanga akazi mugabo vuba Imana ibiri kubera Imana vuba turagatanga cyane gose turabatamwo cyane gose sasa bro no musturi mu miziki ariko tutarinjira mu kiganiro nyezina tubibutse neza yuko tukiri kumwe na DH Telecom turi kumwe kandi na Bartender Bar twinjira rero mu kiganiro no musturaza mu gisata c'umuziki harabaye byinshi mu mwaka n'ubu bibandanya kuba
turaza guhagarara ku biteramo byasozereye umwaka ego turaza guhagarara kandi no ku ma challenge agiye atandukanye aba legend bagenda baratanga kuri aba bana bashasha bariko baraza mu muziki canke bariko barakora umuziki ku munsi wejo umunsi wa kabiri Big Fizzo mu gatondo ka kare yasohoye aka video ariko aravuga yuko hello guys, nizere ko mumeze neza natwe turameze neza. Anyway, hari ibintu nari maze iminsi ndiko ndakurikirana surtout ama performance y'abasanyi bacu abaririmbyi bacu kwasanga indirimbo ni yiwiwe kandi ariko aririmba playback deja ageze ku ndirimbo zibiri ntaririmba ntagirane ari live ari playback kandi ari indirimbo yiwe kamunanira kuririmba kandi sindiko ndabivuga ku mutima mubi. You guys you'll thank me later. Nimwiyegereza abantu bagira live music bizobaha oreille musicale kumenya manote uririmba ko ni benshi abaririmbi bacu benshi mubwiye uririmbira muri note yawe nashaka kubikubwira nta mutima mubi ntanzigo mugabo I know you thank me later. Nimwiyegereza abantu bagira live music bizobafasha cyane gose. Peace. Open your mind. Wewe ijya video ya Fizzo uyivuga kwiki wavyakiriye gute mbega baririmbyi n'impaka bazi kuvuza live canke twinjire muri wa muziki wa business? Ego n'umuziki nivyo urabona iyi playback wa muziki wo kuririmbira abantu bose siko nivyo urafisa ahantu ufasha siko ariko na live irafisa ahantu ufasha kuko sinibaza neza yuko uzotegura igiteramo kuri ETS Kamenge wanajya muri ETS Kamenge muri Gyatere ni muri Barundi twese siko ucugenda uririmbe live imbere y'abajya abantu b'abanyagihugu siko kuko ino live Big Fizzo ariko aravuga ariko dora tubona ibiteramo hanze binini baririmba ama live muri Nigeria bakaririmba muri zijya sare zo muri London bazita arena umuziki wabo none ugeze he abari abantu benshi bro biravana rega n'umuziki wacu kuko aba bantu babakunze umuziki ntibaratahura no muziki wa live music siko ntibaratahura no muziki wa live music hari ibintu bimwe ubona neza yuko ibintu Big Fizzo yashoboye kuvuga urazi neza yuko mu minsi yahera yuko Big Fizzo tugeze kuba tuyaga cyane ibigiye bitandukanye ariko ndavuga ati neza yuko nariko ndamushigikira kubera ibyo bintu yigeze kuvuga siko ariko kuri iyi ncuro ndaza kumushigikira kuko uno muziki bro iyo utazi live music kuko muziki bro biranagora cyane kuko na repetition ubufise muri wewe siko na repetition ubufise ndagwe nk'akarorero gusa nyene hari ibintu ngira fatanye gato yibambabarira abakunzi ba Monia Flair Monia Flair n'umuririmbyi mwiza siko kana afise indirimbo zikunzwe bro kandi yandika neza geragara kuri cya kintu Big Fizzo yavuze ati baramwandikira hari ukuntu badafise ama repetition akwiye siko warabonye igiteramo cabaye kuri Source du Nil Charo 30 bro Monia Flair performance yiwe yarimbi performance yiwe ni yari nziza indirimbo ziwe bro zifise abafana benshi Monia Flair gushikino saha tuko turamuharura mu rutonde rw'abahungu bro siko naja mu rutonde rw'abakobwa siko aja mu ma competition rimwe n'abahungu gasanga niwe yaserutse wenyene ivyo ni ibintu byagiye bigaragara ariko turaza kugaruka ati mbega afise ama repetition angana gute performance yiwe bimeze gute kuko uraza gutangazwa nuko n'umuririmbyi agiye kuri stage araririmbye bro yamara gushika kuri stage nijwi rigakama maze kuri mu ndirimbo zibiri arakarimba playback iyumviriye live music hobo caba mutora ari kiziga live music yo ishobora atangwe gukorera kuri playback akaririmbana n'abafana live music ovyo ca bigenda gute ariko umve neza yuko ivyo Big Fizzo yavuze kandi nivyo abaririmbyi bacu nyine barakwiye kuvuga ati reka turabe yuko tuza turagira ama repetition bro hari abaririmbyi bamwe bamuza kubona neza yuko barayi biyumvira indirimbo mu gitondo baci bazindukira muri studio kuri recording na repetition afise naka afise mugabo ngo numuririmbyi nivyo urafise umuririmbyi nivyo kandi turavyemera pe siko ariko hari abaririmbyi benshi mu gice cyacu Burundi live yo ibananira cyane kuko abasanzwe baririmba live bo turanababona erega na Sadbi live ni wibaze yuko ari coroshe kuri we aririmba playback ariko nibaza ko ari kubera ko live isaba uburyo bunini man isaba uburyo bunini
isaba uburyo bunini kuko kugira ngo wegeranye aba musiciens mukorana ama repetition nticoroshe kugira ngo ukote studio ya repetition nticoroshe ariko live music urazi yuko studio ya repetition ya live irazimvye ego irazimvye kubera ko hambavu ya studio ucuriha n'aba musiciens siramonye Dramati asigagira ama repetition kuri Kepasi Dramati hayimandi ya stade Agiye n'aba Joel n'aba Shofani bashofani n'aba Joel nibo bagira ama repetition kuri Kepasa siko kuko ama instrument ariho siko rega n'abartiste bacu bajya sinzi ibiganiro bagiraniye mugana abanyume ngo barasinye ibintu vy'amakontra na ego yuko agize show aribo bazohora bamuvugiriza ego niki gituma ubona yuko n'abartiste bacu barakwiye gusaba ama place kanaka kuko hari ibibanza byinshi bifise ama instrument bifise ama instrument bavuza ama karaoke siko ariko barakwiye gusaba avuga ati je ngiye nzoza ndaza na kabiri mu kugira ama repetition ha mu muziki wanje ubandanye kuko tugiye kuraba bro umuziki wa live niwo muziki wa international ariko muri ico gihe naho umuziki uzoca uzimba rega nubundi dukeneye kuzimba kuko nk'ubu kandi ugiye kubiraba umuziki uri kurazimba dukeneye kuzimba nyene nk'ubu mugani umuhamagaye akakugirira live cyangwa ukamuhamagara agire playback ni ibiciro ntibibari bimwe kuko kuri live araza gukenera kuriha aba musiciens yego araza gukenera kuriha ibikoresho erega dukeneye kunazimba nyene niyo mpamvu amashow ya live menshi usanga jamwe abantu bafise inoti cyane kuko abazimvye ico ni cambere yego icya kabiri ivyo vya live nubwo babivuga jewe mba mbona mengo umuziki wose ufise bamwenewo abantu bakunda live hari n'abandi bakunda playback hariyo n'abandi bakunda playback yego ugiye kubiraba rero abantu bakunda live niyo abandi basohokera muri za bare zikomeye mu gihugu cyacu Burundi abantu baba VIP ariko muri Barundi twese ugiye muri tere ugiye nko mu Kamenge none ngo utwaye live ntibikunda ahantu bakunda ibintu bidundika nyene vya bindi umuziki bawumva uteguye shukure Kamenge ko ibiteramo vyinshi uzorabe ibiteramo vyinshi hariho abantu baza mu biteramo benshi bataba baje mu biteramo ngo kuraba umusani baba baje kubera ijya vibe iza kubihari kubera umuziki kubera ikindi kintu gikunda kubazana ni inzoga bavuga ati reka nje muri vibe tu ugasanga washaka nta musani n'umwe yaje kuraba kandi yarishe nayo kwinjira mugabo kubera iki yaje kurondera ijya vibe y'abantu benshi yumva ujya muziki wa DJ biza kuba bikwiye niki gituma atakuvuga ngo yaje gufana ngo Satbi ngo yaje gufana Big Fizzo nijya vibe y'abantu n'umuziki n'inzoga nta bintu rero ni hahandi uzosanga ugiye nko mu kirori umuririmbyi ari kuri stage wowe nawe abantu barakanye niba ariko baratamba wowe uguma uvuga ngo tuendelee ama tusiendelee ariko urazirone igihe uzobona ko baje kuraba umusani ni gihe umusani azoba ari kuri stage hakaba hari energy urumva vya bindi vya Miko na Ju ntavyo ntabibamo canke ngo tuendelee ama tusiendelee no uri kuri stage ugomba gutanga energy nyene ugatanga vibe ari agaposte rya reje nabonye kanatasha kandi nibazokubeshe ngo umusani ngo niwe ngo afise ngo gutambisha abantu cyane no uri hajya kuri stage bro bagufana ahubwo nibo bagutera energy nibo baguha energy ukavuga ati ndashigikiwe wala ariko ka video warakabonye ka Monia Flair ego abakunzi b'umuziki w'u Burundi bari bafise vibe ariko bari bafise vibe kubera indirimbo za Monia Flair ariko Monia Flair ni afise vibe kandi ari wari karatambisha abantu hajya rero ucumugaruka ko karaba ikibazo cye wafise oya niki gituma bano ba artiste bacu nyene bro barabonye style nyene yaje yambaye Monia Flair bro uje gutambira kuri Source Dinner urazi neza Source Dinner ni giteramo kizamwe Barundi twese ni ro 30 ni bonane siko nabantu bose bavuye mu mihingo igitandukanye si bya biteramo byo muri arena biri VIP baza kuririmba ngo ama live tugiye gutamba uciuza wambaye amahotaro ibirato birebire uza vibinga gute ufise n'abadanseri cyo kibazo Monia Flair haragifise ufise n'abadanseri uribuka no muri Miss Burundi
impuzu yari yambaye itamworohereje ukuntu nyene. Niki gituma rero bano bantu barakwiye kuza bariga cyane ati mbega hano hantu ngiye hano hantu wa musa amakaye rino jakanka kugenda kuri stage. Nawe yari yambaye ikanzu ndende. None si Miss Burundi yari yambaye ikanzu ndende. Siko. Ariko performance zagenze neza. Ariko ngireka ngaruke kuri bano bantu babiri. Dramati na B-Face on the floor. Warabonye neza yuko Dramati akija kuri stage. Abakunzi b'umuziki w'u Burundi abakunzi ba B-Face bagumye bamanika amapancarte hejuru B-Face on the floor. Siko Dramati araheza aririmba rap yinjiye muri rap. Ariko wabona ni rap yo kudisinga nde B-Face on the floor. Aho ka video benshi barakabonye. Siko barakabonye kandi bavuze ati bino bintu mbega zino nzangano zizohera ryari. Siko ariko zino challenge z'abantu babiri bro ziranakenewe kandi turanazishimira cyane. Ariko ntibazi babishiremo inzigo. Mbe urazi ko hari ikintu kimwe maze kubona abasani babiri iyo barenze bagira beef imara umwanya muremure bro batarahuza araba beef ya Lolilo na Big Fizzo kugeza uno munsi baguma bavyongana nkaho umengo baracayirimo kandi bahuye n'abajama tu baremera Shatu na Fizzo nuko nyene ahubwo reka tugaruka ku nkuru ivuga ko Big Fizzo yahaye beats Shatu baririmbane Shatu bakayigaya warayibonye biravugwa ari umupromoter nabonye yavyanditse ngo Big Fizzo yarashatse gukorana indirimbo na Shatu aramurungikira na beat ama beat Shatu ntiyayishima yabonye yo ikinirako iyo collab carayiheba yabonye yo ikinirako siko ariko wakura avuga Lolilo ikanigaruka kuri Lolilo uramaze kubona yuko aprofita muri video cyane Lolilo afite indirimbo yitwa Torio Note ariko si indirimbo reka yagira promotion abona indirimbo akarinjira muri content y'abandi akiyibagira neza yuko yo promotinga indirimbo yiwe Torio Note ni indirimbo y'amapiano bro siko ariko Lolilo ndiko niyumvira ati Lolilo ndiko namushira muri gwarunganwe cyo kimwe na Alvis Smith baduze baratanga ama content paporo yuko boza bararirimba cyane baza kumameje bro batanga ama content kuko uraza kubona neza yuko naho basohora indirimbo yabiza kuguma muri babafana babo tu canke babihebe baze baratanga ibiganiro babihebe ama content ama base gusa kuko ugiye kuraba bro nta bintu uvuga ati neza yuko ngo barasura ngo indirimbo ikibabaje ubona neza yuko indirimbo Torio Note ni indirimbo nziza bro siko ariko ugiye kuraba babandi nyene babamenyesha makuru bariko bamuprofita kuri content ya Big Fizzo bamuprofita kuri content y'umuziki w'u Burundi ariko kumugirira iki kumugirira promotion y'indirimbo yiwe yasohotse siko umbabarire cyane kuri iki giteramo cyasuze n'indi uwo bari baratumiye imo urazi rero reka je mbaze ndakubwire kiya giteramo batumiye imo je nawe narinzi gusa ijya ndirimbo nari ndayizi rero bamaze kumutumira nk'abantu barondera twese twagomba guca tuja kuraba umuntu batumiye ninde naragiye rero ndagenda muri YouTube nk'abandi bose ndarondera imo man nasanze n'umujama araho akora indirimbo ziba zabaye amahiti abarimwo sivyo biranera kwibaza ati none imo nta YouTube yuafise reka ndabe bamutumiye gute ndacekinga rero nasanze indirimbo kaya kajama kaba karimo zibara amabanga ebana indirimbo zikubita mugabo nta YouTube yuafise ngiye kuraba rero bica bintera kwiga ati reka ndabe iyi industry yo muri South Africa ingene yubatse burya rero nasanze siwe wenyene aba South Africa benshi vyarampaye ikigwa kweri nivyo abantu benshi ari aba promoter benshi bagiye baramuvuga ngo nta YouTube afise naciye mbona bacu abo ba promoter no kutamenya industry ya South Africa ingene yubatse kandi ari nkamwe twebwe twoyiga tukayubaka nkabo vyo duhira cyane rero imo asangiye management n'abajama bitwa Jerusalem Master KG Master KG urabazi
bajya bajama rero bari muri management yitwa Wanitwa Moss. Narayibonye ni bafise na account yabo ya YouTube. Bafise account yitwa Wanitwa Moss Entertainment. Ndaraba n'ahandi hose kamaze gukorera nsangira n'ibintu vya production ugasanga na management yabahamagaye. Ati nimuze dukora indirimbo. Bagaca bakora ikabakubita umufungo wabo. Ariko ukiraho nyene. Abantu baje mu giteramo ca Suicide Nile. Ugira umbwire neza yuko baje mu giteramo kubera imo canke baje mu giteramo kubera oya kubera zigituma ntibaje kubera imo nta kuntu abakunzi b'umuziki w'u Burundi siko rego ujya mu Petit nagiye mbona neza yuko ari no ba promoters benshi bagiye babihagarara ko ngo urumva ngo yavuze yuko azi Sadbi uwabivuze ninde oya nta watsi siko yarabeshe nta sivyo uwabivuze ninde yakoze iki mu muziki wa East African siko oya yarabeshe nta Sadbazi niko bagumye bavuga promoting ba posting kubera yavuze bijya bintu vya Buja Piano gusa siko urabona uwabivuze ninde siko ashoboye kuvuga ati jewe nta muririmbyi n'umwe nze mu gice cy'u Burundi hagarara ati uwabivuze ninde yakoze iki siko kwera ujya mwana bro sinemeze neza yuko aruta fan base bano bana b'igice cy'u Burundi bro arayibaruta ayebarushi iwabo oya apana iwabo apana mu gihugu cy'u Burundi ya aha mu Burundi barayimurusha mugabo hanze arayibarusha nshiki tumane kubera neza yuko ajya mahira bashoboye gutanga ujya munsi amahira bahagaho ujya mu Petit bari gufuma bategura festival yitirirwa umuziki w'agace cy'u Burundi paporo ikoboza ari umunyamahanga naho nyine atari indirimbo yiwafise bwite ahubwo ari muri under management ari imbira mu boss bro siko bakayahereza umuntu bajya abantu urazigene nasanze bakora ni nkuko twebwe kuri anashe yatwotunganya indirimbo tugaca duhamagara umuhatiste agaca aririmba urumva oya apana umwe tugaca duhamagara Big Fizzo Sadbi Roriro tukabakubita imifungo yabo iyo ndirimbo igaca yitwa yacu yego hageze kuyiposting urumva ni twebwe featuring Big Fizzo Sadbi nanana nka kujya Bface ya records ariko mbe neza yuko ajya amahera man ndibaza neza yuko bano bantu basanzwe bashiramo imitayi kanaka bro kuko batategura concert iri big sana hakubo mabikoza ku munyamahanga bro siko ikibabaje kuza big y'abarundi gusa bro kandi ujya iyo bamukuramwo burya kiya giteramo cyari kuba nka kujyanye man cyari success kuruta iyo bamukuramwo byari kubandanya nyine iyo bamukuramwo bajya abantu bari kubaronka neza kubera icambere itariki bagishizeko yego ni itariki yo kuryoherwa icya kabiri n'abaririmbyi bahari bafise yahe fan base icya gatatu industry musicale imeze gute muri no misi yego ivyo bintu bitatu nivyo vyari gutuma igiteramo kigira success kuko ugiye kuraba kandi cyari kugumana ijya success kuko ugiye kubira bujya mu Petit nta bintu birenze jewe mbere naragiye kuri YouTube urumva ku YouTube yo ntayafise akorera kuzabandi kandi kuzabandi vraiment ziratwika bafise amamiliyoni ijana n'ayandi yego mugabo naragerageje kuja kuzindi imbuga ziwe nasanze atabirenze nta babone benshi afise oye nta mbuga nta na YouTube afise naragiye muri TikTok yiwe mbona ari bisanzwe asumbwa babone na Satubinyana na asumbwa babone n'ababi wacu ba Alvin Smith nabandi urazi izi Instagram yiwe nuko umbabarire cyane tuvuge kuri bano bantu babiri we love music warabonye neza yuko bari bahujwe na Yangabire siko muri yaga ariko ngira nivugire kino kintu easy bano bantu bambabarire cyane Fernando na Melanin boy zino showbiz zabo hagati y'abari babiri bro nivyo vyatumye bahitinga paporo yuko twobona ngo basubiranye bashobora gusubirana mu kinyegero bro kandi vyonjohera cyane ariko bakagumizaho content y'abantu babiri kuko izi nibihenda ngo bako baratwereka kumengo barasubiranye cyangwa n'abana beze n'abana b'Imana cyangwa ngo iki niki hariho umwe muri aburi bajye abantu babiri hariho umwe azotakara izi nimba uzi neza yuko iyi content y'abantu babiri we love music ariyo yatumye bose bashininga ayego kwera kuko umwe yararonse fan base kaze undi yaronka fan base kaze siko bino bintu rero baremye mu muziki w'u Burundi urumva uko umwe akoze
twese tujayo kuraba ati turabe yuko yasumbije wa wundi canke turabe yuko yagize bishasha kandi gukina mu mitwe abakunzi b'umuziki w'u Burundi ivyo nta kibazo bro siko ariko mumve neza yuko nibihenda ngo bako baratuzanira amaranga mutima man siko muko mutuzanira amaranga mutima ariko umenye neza yuko hariho umwe inyeri yiwe izohava igabanya inguvu we love music bandanya mukorezo content nyene bandanya mu vibing ukonye twenduke bro hari abantu benshi baza kwibaza ati ngurumva ngo anashengo dukenereye ngo iterambere we love music turekeneye iterambere ariko mumve neza yuko raba ikintu cabagaburiye n'icahe ikintu cabahaye n'icahe ikintu catumye mwitwa ry'amazina n'icahe ni kubera mwavuze ati neza yuko mwatandukanye siko ico kintu rero mubona neza yuko murashobora kuba mwarasubiranye ariko mukavuga ati twebwe reka tubandanye dukina mu mitwe y'umuziki w'u Burundi sivyo hama tubandanye twitorera ama content kugiaca babandanye bashininga bro siko ariko mbe neza yuko umuziki wacu cy'u Burundi ugeze ku yindi level kandi bana bagihugu bariko barakora ariko hari abantu benshi ma performance yabo nkuko twatamwe tubivuga twagiye tubona ama concert menshi agiye atandukanye kiniki big shout kuri Fernando twarabonye concert wakubise Igitega bro yari kumwe na Kirikou yari performance irenze cyane ariko reka twirangirize izi kuri Kirikou Akili Kirikou Akili umuriro afise bengo ubu ntiyategezwa kuba yashitse indi ndirimbo yaryohewe na success urabona rero ingorane y'abantu bacu yaryohewe na 6 bro siko ubu Kirikou Akili kaja mu makorabo menshi paraporo yuko yosora indirimbo yiwe buba ari ubwoba bwo kuvuga ngo ijya yindi nasohoye mbega n'irizo zirengana buba ari ubwoba bwo kuvuga ngo sinkore yiri musi yijya canke ishobora kudashikiriza ijya canke reka ndindire ijya ibanze ive mu bantu ukibagira kandi ukaja kwibagira neza ko si ngombwa ngo uno musi ukore hiti ejo hiti bro kugwa bibaho kandi ntuzokwama kuri hiti imyaka yose urabona izi kandi iyo uzokurikiza ntizosumba hiti canke ishobora kuyisumba kure nta wamenya mugabo rero kwanga gufata riske ukavuga ati jewe ko ndi ku kazi foko ndabaha aha ni himaze amezi angahe mzira amaze amezi menshi ane arimwo arimwo niki gitumbona neze yuko Kirikou Akili ariko arakora ikosa bro ane arimwo Kirikou Akili ariko arakora ikosa kandi rikomeye cyane ubu hari hageze ko asohora indi ndirimbo kuko nimba indirimbo yiwe rasohoye man ramaze kubona jenda kunda aba Tanzania ingene bakora uno musi arasohora indirimbo mu ndwiza kongera agasohora kandi ugasanga na mahiti iyindi ndwa kongera agasohora ni kuvuga bajya baramaze kubigira akazi birimwo mu maraso kandi Kirikou ubu ntiwovuga ngo arabuze amahera yo gusohora indirimbo uyu nta mahera abuze ariko umve neza yuko Kirikou Akili ariko arakora ikosa kandi rikomeye bro rindira uko ateba niko haza abandi bapeti bashasha Dramati ngo agomba atemu agira atemu Kirikou Akili azodutamo ryari David azodutamo ryari yuko aho ubona neza yuko Kirikou sha umuntu agize icyo sagakora hiti yarakwiye guca guma ku ngoma kwe cyane kuko nk'ubu Dramati naye maragutamwo bizogorana kugira Kirikou nawe acaza ngo acatamwo siko erega Dramati nivyo ashobora kudatamwo hiti mugabo Dramati arazwe sivyo rero kuba atayemwo bituma ijya ndirimbo yariri hejuru igabanya inguvu basi sivyo kandi rega ikigabanya inguvu urazi ico kintu uvuze turemeranya neza yuko Dramati na Kirikou bariko baratandukana hari tandukaniro riri hagati kuko ugiye kuraba uraza kubona neza yuko Dramati ariko aranira kuba international Dramati asigaye aririmba live music ariko sinibaza yuko Kirikou live music yoyishobora ariko ntarayigira yoyishobora ariko ntarayigira
ntarayikora yoyishobora ariko ntarayikora rega Kirikou yoyishobora kandi yobarenze Kirikou kubera ko bijya bistire vyo biraryoshe kuri live man ego iki gituma neza yuko na Kirikou akiri arakwiye kuvuga ati naje ndakwiye kwiga live music kuko uze kuraba live music iri international bro kwiga live barayizi igikenewe n'ama repetition menshi oya ni kuyiga oya si kuyiga barayizi live music barayizi ikintu bakeneye no kugira ama repetition menshi hama bakaza bagaragara rero bariko barayikora katurindi ego ariko mve neza yuko Kirikou akiri live music Natasha la boss wibaza ngo hari giteramo ciwe kiba hariya atagize live kandi nibaza yuko ngo ari ubuhinga bwatarashiramo erega live bose barayizi gusa ikintu gikenewe na ma repetition gusa nyene izi ikintu kiriho coco Kirikou akiri arakwiye kuja muri studio kugira duhe indirimbo kandi ariko arakora ikosa rikomeye cyane kuko ugiye kuraba bro ubu Kirikou akiri ahagaze kuri rya ndirimbo ahanihe papo yuko yo dusohora indirimbo ubu ariko araja mu zindi ndirimbo kanaka aba umuking video canke aba muha featuring abo cyo dukeneye indirimbo nyenigeze indirimbo ya kakeri yararimwo bamwe ngo ni hit mugabo sinzi igeze izi turangitse bro reka dushimira abadukurikiranye bitanga kudushigikira asante sana tuba turi hari nawe buta mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker contravision backlight banner roll-up teardrop impression numérique y'ibitabo flyers badge carte de vœux carte de visite carte d'invitation kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa bureau 301 mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281 DH Telecom, you dream it, we print it.